Amashirahamwe y'abakozi mu Burundi ahurikiye amashirahamwe mpuzamsendika y'abakozi hamwe n'amashirahamwe mpuzamsendika y'ibisata vy'akazi hamwe n'amasendika yigenga aramenyesheje Uburundi n'amakungu ko yaguye mu gahundwe yumvise ivyashikirijwe na nyene icubahiro umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuvyerekeye ingene amashirahamwe y'abakozi atunganijwe n'ingene akora. Kuvyerekeye agatererano abakozi batanga bafashijwe n'amukoresha, ivyo vyaratunganijwe neza biciye hagati y'ubushikiranganje bw'abakozi eka n'abaserukira abakozi nyene na cane cane bisunze amasezerano y'ijana na 35 yerekeye ivyo mukoresha yofasha abakozi. Ministere ijejwe akazi n'abakozi ba leta, hariho indani hari amaservice ajejwe guharura imishahara y'abakozi, yacaja muri ayo maservice. Hanyuma rero ayo yasinye uwo mukozi kuri iyo fiche acaja kuri konte y'iyo sendika rimwe. Nivyo niko bimeze. Ico baza giteye ingorane nico twanakivuze, hariho abakozi bamwe uhura bakatwa batasinye iyo fiche. Biriho. Nivyo mu masendika 3 birashoboka. Hanyuma bakatwa, twebwe rero twakubariye ko twebwe muri kosiba ari iserukira ukurikije amategeko abakozi bose bo mu Burundi, bavyita organisation la plus représentative. Tubanje kubaza abandi banyenevyo, tubanje kubaza amasendika afise abanywanyi muri fonction publique, twasavye abo mu bushikiranganje ko ivyo bintu twobirabira hamwe tukabikorera hamwe kugira abo bantu batujuje izo fiche ntibasubire gukatwa amahera yabo. Uwo nawe akatwa hatatu, akatwa ahagomba cyangwa atahagomba ko bamukata, ntihasubire na hamwe bashobora kumukata. Ikintu nyamukuru womenye, iyo ntererano nta na rimwe ari intererano yo ku nguvu, ni intererano yo mwumvikanye ko mu masendika, kuko amategeko agenga amasendika nk'uko bavyita mu Gifaransa le droit du travail c'est un droit associatif. Guhagarika rero iryo katwa ryako gatererano abakozi batanga amashirahamwe yabo bisubiza inyuma ivyafundiswe, eka noneho bikarenga ku vy'amasezerano 98 ku burenganzira bwo gutunganya amashirahamwe y'abakozi n'ukuntu hoba ingendo yo kuza harumvikanwa biciye mu biganiro hagati y'umukozi n'umukoresha. Kuvyerekeye amashirahamwe aserukira abakozi mu Burundi, izo mvugo zose zihagaze ko zofuta burundu itunganywa ry'amasendika dukunda akora, kandi ivyo bigakorwa hirengagijwe amategeko y'igihugu eka n'amasezerano mpuzamakungu y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'akazi igihugu cateye kw'igikumwe.